Subiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Uyu nawo ni umwanya wo kugira turabire hamwe zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa cane irya nino. Mu makuru turibuze kugaruka ko turaza kugaruka kuyarabana na politike, turaraba ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihugu cha Congo Brazzaville, aho umukuru w'igihugu kuri uno wa kane kumwe n'umutambukanyi wiwe bafashe indege berekeza mu gihugu cha Congo Brazzaville. Umenyesha makuru wacu wakorera i Bujumbura araza kubashikiriza iyo nkuru kumwe n'izindi zose yadutururukanirije. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Zini nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa muraza kuzikurikira cancane zirabana n'umutekano ndetse na politike kuba twumviriza muri irya nino batandukanye. Mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru. Niba utarafyonda kuri sabone kano nakaryo keza kukugira ufyonde ko igihe cose turonse amakuru ube mu bambere bashikirwa nayo. Kuba ari ngaha mu Burundi bihe vyiza, abari mu bihugu vy'ababanye ndetse namwe muri mu makungu ya kure, mwese ndabaramukije. Ano makuru yacu reka tuyatangurire ku nkuru yihuta cane ivuye Makamba. Makamba hari intwaza ngabo mu gipolisi ikurikiranwa kubera kurya ibiturire. Mu makuru dufise avuye ngaha Makamba avuga ko uwo nawe ari komiseri mukuru arongoye igipolisi c'Inyamiramabi mu ntara ya Makamba ni mu bumanuko bw'u Burundi. Umushikiranganje w'ubutungane akaba yaciye atanga itegeko ko asaba sentare nkuru y'igihugu ikoranye na sentare isubiramwo imanza kwiga neza iyo dosiye. Akaba rero yarahejeje gutungwa gatoke n'umunyagihugu ko arya ibiturire, aho ni mu gihe uwo mutegetsi aramutswe ubushikiranganje bw'ubutungane yari mu rugendo muri komine ya Kayogoro ni muri iyo ntara ya Makamba nyene. Hari ku mugwa mukuru wa komine Kayogoro aho hari umunyagihugu umwe yashinze ahabona dosiye yiwe yaranzwe n'ibiturire, navyo nyene ngo yariko ari navyo yariko arazira. Mara kumva ivy'umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yaciye asaba ko okugururwa bidatevye idosiye mpanavyaha y'ivyo ntwazangabo itungwa agatoke inyuma yo gutanga ingwate y'amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amarundi mu kurindira ibizova mu matohoza y'ubutungane. Zidi nkuru ziriko ziravugwa cane imbere y'uko twakira umenyesha makuru wacu ari Bujumbura. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania yamirira kure icegeranyo c'abahinga bawoni kivuga ko kino gihugu ca Tanzania hamwe n'u Burundi bitoteza bikongera bigahungura impunzi z'abarundi ku nguvu. Yitwa George Simbachawene akaba yabwiye abamenyesha makuru ko umugambi wo guhungura izi mpunzi ukorwa na Tanzania ifadikanije n'amashirahamwe afasha impunzi HCR ndetse na IOM. Kongo rero ibiri muri ico cegeranyo ari ukwambika urubwa igihugu ca Tanzania. Abahinga bawoni bakaba bagiriza inzego z'igipolisi ndetse n'iperereza za Tanzania n'u Burundi ko zinyuruza ndetse zigasinzikariza ubuzima zisubiza mu Burundi ku nguvu, zikongera zigatera ubwoba impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania. Mu kuraba ico ku ruhande rwa leta y'u Burundi babivuga ko ntago vyashobotse kuko tutaronse ubugira ico avuze. Gusa umushikiranganje Simbachawene akabasigura ko umugambi wo gutahukana impunzi ubandanya gushika ubu ngubu rero ushingiye ku mahoro, umutekano no gufatana mu nda birangwa mu Burundi inyuma y'amatora, kandi ko ari leta y'u Burundi yisabiye ko abantu bayo botahukanwa. Ati leta y'u Burundi harimwo n'umukuru w'igihugu wenyene w'u Burundi yaraje muri Tanzania arasigura, yongera arasaba ko abanyagihugu biwe basubira mu gihugu kubera kirangwamwo umutekano. Tanzania ikaba ihaye indaro impunzi z'abarundi zirenga 1665
nk'uko UNHCR bivuga. Benshi rero baba mu makambi cane za Nyarugusu, Nduta, Mutenderi ndetse no mu burengero bwa Tanzania. Simbachawene akabasigura ko ingene umugambi uteguwe na leta ya Tanzania ifatikanije na HCR hamwe na IOM ari uko impunzi ziyandikisha zigahabwa umunsi wo guhunguka, hanyuma zigahabwa n'uburyo butangwa n'aya mashirahamwe nyene afasha impunzi. Ati rero ibivugwa ko duhungabanya canke se duhungura ku nguvu no kuzimiza ikinyoma ndetse no guteza uruga Tanzania, kandi yaremeye kuja hamwe n'ayandi mashirahamwe ya ONU mu gufasha izi mpunzi. Rero twebwe twibaza ko abantu bavuga ko Tanzania iriko irahungura impunzi ku nguvu batabizi. Tanzania yakiriye impunzi ziva mu bihugu bitandukanye muri kano karere. Abandanya ati mwibuke ko Tanzania ari ico gihugu conyene catanguye kwakira impunzi kuva n'imbere y'ukwikukira n'inyuma y'ukwikukira. Rero no munsi kwagiriza Tanzania ko iriko irirukana impunzi kandi dufashanya mu kubatahukana, nuko tubaha Tanzania be no kuyishayako. Nayo rero kubivugwa ko hari abanyuruzwa bagakorerwa n'ayandi mabi, akabahakana ivyo, akavuga ko ahubwo ari abava mu makambi bidaciye mu mategeko, maze rero bagira ibibazo iyo bari bagaca bavuga ko banyurujwe canke se bakorewe ibindi ivyaha. Simbachawene ati umenye ko arya makambi yuguruye niyugaye. Rero ziragiriranira imigenderanire n'abanyagihugu baba hanze y'amakambi co kimwe n'ababa hanze y'amakambi nabo nyene nuko. Ivyo bikorwa vy'ubudandaji no kwivangitiranya n'abanyagihugu bwa mbere biteye kubiri n'amategeko, kuko impunzi ntiyemerewe gukora ikintu ico ari cyo cose kiretse utuntu dusanzwe ahantu yashizwe, kandi ntiyemerewe gusohoka. Rero iyo hagize ikimushikira, iyo aba ari uza wumva ngo twahohotewe, twanyuruje, nakorewe ibi na biriya, ivyo sivyo, ivyo sukuri. Akaba avuga ko rero ngo abaho nyanga ayo mategeko bahagarikwa bakabishira imbere y'ubutungane, hanyuma bakabashira imbere y'ubutungane, hanyuma bakabasubiza mu makambi canke se bakabasubiza iwabo. Ariko ko usanga inyuma y'umunsi umwe canke imisi ibiri ugasanga yagarutse mu ikambi. Akaba avuga ko ivyo abahinga bawo ni bagiriza Tanzania ari ibinyoma, ko ibintu bisanzwe usanga bishika ariko bitategerezwa gucafuza Tanzania kubijanye n'iki kibazo c'impunzi. Akaba ahakana ko rero atacuka kibi gihari, ngo ko kandi amakambi atekanye, ubuzima bubandanya ibisanzwe. Akaba avuga ko utubazo tuba ari udusanzwe, kandi ko ibi biba mu makambi biba n'ahandi hose mu gihugu atari mu makambi y'impunzi gusa, nk'uko yabimenyesheje. N'amakuru rero abariko baravugwa cane, ariko imbere y'uko turaba n'ibindi nabikubwiye ivy'urugendo rw'umukuru w'igihugu ni mu gihugu ca Congo Brazzaville. Umenyesha amakuru wacu akorera ibijumbura yabidukurikiraniye, kumwe n'andi makuru yose yadutorokanirije. Reka tumuhe ikaze nawe yadushikirize midonido. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza, harategekanijwe ikigega co kubungabunga amabarabara. Amafaranga azoja muri ico kigega akaba yarongerekanye ku rugero ruboneka, aho yavuye ku miliyaridi 8 n'imiliyoni 2 ashigwa ku miliyaridi 28.
ayo mafaranga azova mu matagisi yahora atangwa ku mwaka hamwe n'iyindi tagisi nshasha ijanye n'ivyo gutumatumanako amakuru. Kuvuga ko uwuzogura amamega ku mafaranga 1000 azoca yongerako amafaranga 180 ya tagisi bise taxe de la téléphonie mobile. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bafashe indege ku mutaga kuri uyu wa kane bagana igihugu ca Congo Brazzaville nk'uko vyari vyasohotse mu itangazo ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu rivuga ko bagiye mu rugendo rw'akazi aho bitabiriye ibirori vyo kwimika umukuru w'ico gihugu Denis Sassou Nguesso aherutse gutorwa ngo asubire kukirongora. Ubuyobozi bwa komine Mukaza busaba ishirahamwe Sosumo ihingura isukari kubaronsa urutonde rw'abadandaza isukari bo muri iyo komine kugira bibafashe gukurikirana uko isukari idandazwa. Akaba ari nyuma yaho iryo shirahamwe Sosumo yari yasavye abajejwe intwaro gukurikirana itangwa n'idandazwa ry'isukari. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigeme n'abakenyezi mu gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ugutumatumanako mu buhinga bwa none n'ibimenyesha amakuru bwarateguye ihiganwa ku bigeme n'abakenyezi bakora muri ico gisata ku civugo egereza umwigeme ubuhinga bwa none, ongereza amahirwe ya kazoza keza. Ibirori vyo guhimbaza uwo munsi bikazoca biba ku itariki ya 24 Ndamukiza uyu mwaka nyene turimwo kuri Hotel Club du Lac Tanganyika. Abashoferi bunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura imyidogo ni yose kubera ko ngo bahanwa bazira abakiriya batambaye udufukamunwa, kandi imbere yo kwinjira mu modoka zabo baba bategetse kutwambara, bamara kwinjira mu modoka bakicara ngo bakatwambura. Ngo rero iyo polisi ibafashe ica ibaca amande y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Uretse uyu munsi batezuriwe kuva mu gitondo, uwafatwa atakambaye niwe yihanirwa ku giti ciwe agatanga amande y'ibihumbi 30 canke agafungwa. Buramatari w'intara ya Muramvya yarashikirijwe amabati arungitswe n'umukuru w'igihugu agenewe gusakara ibirasi vy'ishuri nshingiro ya Nkomwe iri muri komine Kiganda. Ibisakazo vy'iryo shure vyari vyaraguruwe n'imvura kw'igenekerezo rya 26 Ntwarante uyu mwaka turimwo. Pacifique Munyeshongore agiye kurongora ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, nayo uwasubiriye Audace Niyonzima yagenywe ngo amusubirire mu mabanga y'icegera ca mbere c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ariwe premier vice-gouverneur de la BRB. Mu gihe himirijwe kuzohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abanonosoye ibijanye no gupima indwara n'imigera, Pascal Butoyi umunyamabanga w'ishirahamwe rihurikiyemwo abanonosoye ibijanye no gupima indwara n'imigera Antebu yashikirije ko igisata cyo gupima indwara n'imigera mu Burundi cifashe neza uravye ibipimo bishobora gukorerwa mu gihugu, kandi iryo shirahamwe ngo rihamagarira abantu kuzokwitabira ibikorwa vyo gupima ku buntu imigera ya hepatite B na C, indwara y'igisukari hamwe no gutanga amaraso bizoba kuri uyu wa gatanu
i Bujumbura mu kigo ca kaminuza y'ubuvuzi INSP, kandi inyishu z'ibipimo zizotangwa uwo munsi nyene. Mu gihe umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji arongoye mu gice ca gatatu c'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021, yahamagariye abasirikare kwirinda kuja mu bunywero ngo kuko buri mu bituma barasa abantu bahahurira. Ni nyuma yaho abantu 3 bamaze kwicwa barashwe n'abasirikare mu kiringo kidashika indwi 3. Yongeye yibutsa ko abagirijwe n'ico caha co kwica babironkera igihano gikwiriye, mbere imanza zikaba ikibiriraho. Mu ntara ya Ruyigi, komine Bweru, imbogo yari yaguye mu mugende w'urugomero rw'umuyagankuba rwa zone Kayongozi. Abajejwe gukingira ibikoko vyo muri Parike Nationale ya Ruvubu bakaba bamenyesheje ko iyo mbogo ikiri nzima. Urongoye ishirahamwe Action for Healthy Health yashikirije ko abanyeshure babigeme 3,000 kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 19 biga mu mashure nshingiro yo muri komine y'Indero ya Kayanza bagiye kuzohabwa inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Akaba yabishikirije mu ruganda rw'inyigisho ku bayobozi b'amashure nshingiro yose yo muri komine Kayanza. Uwujejwe indero mu ntara ya Kirundo ahamagarira abayobozi b'amashure nshingiro gufashanya n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abanyeshure kudaheba amashure. Inyuma y'aho abanyeshure barenga 9,000 bo mu mashure nshingiro bahevye ishuri kuva uyu mwaka w'ishuri utanguye, kandi ngo imvo nyamukuru ari ubukene, indwara, inda z'indaro n'ibindi. Turabire hamwe amakuru havugwa mu nkino. Bigirimana Gaël, umukinyi wo hagati w'intamba mu rugamba asanzwe akinira umugwi wa Glentoran FC uri mu gihugu ca Irlande du Nord, yaraye atowe nk'umukinyi mwiza yaranze mu rukino rw'ikirarane rw'indwi igira 30 mu higanwa rikuru ryo muri ico gihugu. Inyuma yaho uwo mugwi wiwe Glentoran FC warunganije n'umugwi wa Coleraine 2-2. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.